mugenzi urahawe ikaze gukurikirana ikiganiro mu gihugu civyiza cuno musi. Mwibuke yuko turiko turiga igitabo c'ivyahishuriwe Yohana ku civugo kivuga ngo uri n'ugutwi niyumve, uri n'ugutwi niyumve ico muhemu abwira amashengero. Ikiganiro mushikirizwa na Nishimwe yaje kuba imbohe ya Kristo kubwo kwamamaza ubutumwa bwiza. Mwibuke kandi yuko turiko turiga igice ca 14 kandi turacari ku butumwa bw'Umumarayika wa gatatu. Uno musi twiga icigwa kivuga ngo Isabato hamwe na Dimanche mu butumwa bw'Umumarayika wa gatatu. Isabato hamwe na Dimanche mu butumwa bw'Umumarayika wa gatatu nico cigwa cacu cuno musi. Mu nkundire bagenzi, imbere yuko tubandanya icigwa cacu cuno musi, tubanze twishire munsi y'uburinzi bw'Imana mu gusenga. Uhoraho Mwami ushobora byose, utegeka bikaba, wavuga bigakomera, izina ryawe nirihabwa icubahiro. Mwami urakoze ko wongeye kuduha amahirwe ngo twongere twumva amajambo yawe. Uno musi twigiye kwiga icigwa gikomeye cane, nico gituma Mwami haba jewe umusavyi wawe nisengeye ngo ufashe shobore kumenyesha bano bantu bawe ico wifuza yuko bamenye uno musi. Kandi Mwami ndanasengeye nono mwene data agiye gukurikirana kino cigwa, hatabayeho ubushobozi mvajuru, hatabayeho ubushobozi bwawe, ntawe ushobora gutahura no majambo. Niyo mpamvu ndamusengeye ngo umuhe kwizera ubwo agiye gukurikirana no majambo. Mwami ayatahure kandi amenye yuko avuye ku muremyi wiwe, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo, amen. Sabato na Dimanche mu butumwa bw'Umumarayika wa gatatu. Tumaze kubona mw'iki gice ko Dimanche ariyo iha ububasha ubupapa. Nta kindi kintu gituma papa asengwa atari kwemera inyigisho yishiriyeho ikaganza imitima yabo bose batari bwamenye ukukuri kwa Bibiliya. Twarabonye ko ijwi rya Marayika wa gatatu ririko riratangazwa rishira habona ibikorwa bibi bikorwa n'ivyakozwe n'ubupapa hamwe n'abakobwa babo aribo ba Protestanti gito. Muri iyo nzira imburi ikomeye iratangwa ngo nihagira umuntu asenga ca gikoko, ndavuga ubupapa n'igishushanyo caco, ubu Protestanti gito bwiyunze n'ubupapa akemera gushigwako ikimenyetso Dimanche canke 666, ni kuvuga kudashika mu ruhanga kwemera canke mu kiganza gukora, uwo nawe azonwa kuri vino niyo burake bw'Imana yiteguwe idafunguwe mu gakarabo k'uburake bwayo, kandi azobabazwa n'umuriro n'amazuku imbere y'abamarayika bera n'imbere ya wa mwagazi. Kumbure ivy'iki gihano tuzobigaruka ko mu cigwa gikurikira. Murabona ko ijwi rya Marayika rikora ibyo ndiko ndababwira koko. Ku rundi ruhande Isabato yarejejwe mu butumwa bw'Umumarayika wa gatatu. Ubutumwa bwa Marayika wa gatatu butera ababwakiriye bose kubahiriza umusi w'indwi, Isabato twahawe n'umuremyi wacu, wawundi yaducungura kandi tukamwizera, kuberako bubuza kuruhuka Dimanche. Nimba ari ubutumwa bubuza abantu kuva ku nyigisho zashizweho n'abantu, butegerezwa kuba ari ubutumwa buzana abantu kukumvira ivy'Imana yavuze. Mu gihe abana b'Imana twatowe ngo twamamaze ubutumwa, abantu barangije kutubaza ubusobanuro bw'ibimenyetso
bimenyetso biboneka muri ubu butumwa barashobora kutubaza, none ko mutubwira ko tudakwiye kweza dimanche, imana ishaka ko tweza uwahe musi? Muravyumva ko marayika wa gatatu ategerezwa kuba yiteguye kwishura iki kibazo, akerekana ukuri isabato yo mu mategeko y'Imana yahinduwe ubusa n'ubupapa. Ubutumwa bw'Umumarayika wa gatatu burabuza ababwumva bose kuziririza umunsi wa mbere w'indwi, bukabigisha kuziririza isabato umunsi w'indwi. Mu by'ukuri uku n'ukuri kwimbitse. Uno munsi washizeho dimanche ahamagarira abantu bose kuyemera, bitabaye uko mu gice ca 13 twarabonye ko ashigikiwe na leta zunze ubumwe za Amerika azohana banse kumwumvira bose. Abo nabo nabaruhutse isabato banka kuziririza umunsi wa mbere w'indwi dimanche. None biciye mwirijwi rirenga, twebwe abakuwe mw'isi turiko turahamagarira abana b'Imana ngo bareke dimanche baruhuke isabato, ngubwo butumwa bwa marayika wa gatatu. Ibi birahambaye cyane, birahuye n'ivyo twabonye mu gice c'indwi. Twarabonye ko ikimenyetso c'Imana ari isabato, kandi mwese ntawashoboye kubivuguruza kiretse uwihaye guhakana ivyanditswe vyera nkana. Nimba isabato ari ikimenyetso c'Imana kubera ko ariyo yayishizeho, dimanche nayo izociba ikimenyetso c'igikoko kuko arico cayisizeho. Muri Matayo igice ca 12 ku murongo w'8 hatwereka ko Yesu ari umwami w'isabato, ni kuvuga ko ari umwami w'abaruhuka isabato. Baremera ko ari umuremyi wabo, bakakira ikimenyetso ciwe biciye mu kuruhuka isabato, bakagira ukwizera nk'ukwiwe. Ku rundi ruhande umwami wa dimanche ni papa yayishizeho. Mu gihe abantu baruhuka dimanche baba bariko barerekana ko papa ari umwami wabo, baba bariko barashira ubupapa mu kibanza c'umuremyi. Uko twerekeza iherezo ry'isi, uko ijwi rya marayika wa gatatu rikomeza gusamirana mu turere dutandukanye tw'isi, imigwi ibiri ikomeza kwigaragaza. Umugwi umwe uhabwa ikimenyetso c'Imana, aba nabahitamwo kwakira ukwizera kwa Yesu. Muri iyo nzira bakitondera amategeko y'Imana yose n'isabato irimwo. Iyo ikababera inzira yo kwakira ikimenyetso c'Imana ihoraho. Muri iyo nzira nyene, inyuma y'ubu butumwa bwiza bwa marayika wa gatatu, abanka kumvira ijwi bagakomeza kuziririza dimanche, isabato yahimbwe n'igikoko. Aha ndavuga na babandi baruhuka isabato gusa kubw'ubwibone bitavuye ku mutima. Abarenga amategeko y'Imana haba ku mugaragaro canke mu mpisho, abo bose bazoca bakira ikimenyetso c'igikoko. Ubutumwa bw'Umumarayika wa gatatu buduha umuco kandi bukongera bukanatuburira. Isabato muri Bibiliya tuyibona mu gihe c'irema, itangurira igice ca 2 ku murongo wa 1 gushikara ku murongo wa 3. Ico gihe Imana yararuhukanye n'abantu bayo, nta wundi musi wejejwe hatari isabato. Imana yaremye ku musi wa mbere, umusi wa kabiri, uwa gatatu, uwa kane, uwa gatanu n'uwa gatandatu. Iyo misi yose ntabwo Imana yigeze yeza, yamara ku musi ugira
karindwi imana iraweza iwita isabato. Isabato yabayeho imbere y'uko umuntu acumura, yabayeho iby'abayuda bitaraza, ntaho isaniye n'iyindi minsi mikuru. Isabato si igitutu tuvuge ko hari ibyo yasigura byari kuzobaho. Oya, amategeko y'Imana yamyeho imbere y'uko icaha kiza. Ntabwo byari byo kwigishwa kuko biranga kamere y'Imana. Adamu ntiyarakeneye kwigishwa amategeko kuko yari asanzwe afise kamere y'Imana. Mu mvugo imwe, amategeko 10 y'Imana yari kandi ni amategeko adahinduka kandi yamaho. Hariho amategeko y'imihango n'iminsi mikuru byabayeho bivuye kuko umuntu yacumuye. Ayo mategeko n'ubwo bwoko bw'iminsi mikuru birashobora guhinduka hakurikijwe uburongozi bugenda buhinduka. Amategeko y'imigenzo yarakuweho cagihe umwami Yesu yadupfira ku musaraba. Yamara itegeko ry'isabato ni itegeko ryatanzwe ubwa mbere icaha kitaraza. Rero ni itegeko ridahinduka ryamaho. Kweza isabato muri Edeni vyemeza ko isabato yari iriho uhereye mu gihe c'irema kugeza kuri Sinayi. Hano yarashizwe hagati mu mategeko 10 igihe Imana yavuga mwijwi ryayo kandi kayandikisha urutoke rwayo ku bisate 2 by'amabuye. Isabato ni itegeko risobanutse umunsi w'indwi. Kuvayo igice ca 20 ku murongo w'8 gushikana ku murongo wa 11. Wibuke isabato kandi uyigumize yera. Isabato ubwayo yari isanzwe yera ubwa mbere na mbere ku musozi Sinayi. Abana b'Imana babizigirwa bibukijwe kwigumiza yera igihe bari mu bugaragwa. Abana ba Yakobo, ndavuga abana ba Isirayeli, bareretswe ibitangaza 6,240 ku minsi y'isabato mu myaka 40 bamaze mu bugaragwa. Kuvayo igice ca 16 hatwereka yuko Imana yatanze manu mu minsi 6. Muri iyo minsi 6 bategereza gutora ivyo barya ku munsi. Iyo batoye ibirenze ntivyarara, ariko vyaca bigasha, ibindi bikabora. Ariko ku munsi ugira 6 babwiwe gutora ivy'iminsi 2 kugira ngo Imana ibigishe isabato yabicishije muri manu. Igihe batoye vy'iminsi 2 ku munsi ugira 7 babiraje basanze bitaboze canke ngo vyononekare, barabiriye. Bamenya yuko uwo munsi ukwiye kugira gwa mukuru kubera yuko wari usanzwe ari mukuru. Isabato iri muri ya mategeko Yesu yavuze ko ataje gukuraho. Matayo igice ca 5 ku murongo wa 17 gushikana ku murongo wa 20. Nta kanyuguti kazokwigera kayavako canke agatsatsa. Iri muri ya mategeko intumwa Paulo yavuga ko tutoyahinduza ubusa no kwizera, ahubwo ukwizera kurayagumisha. Abaroma igice ca 3 ku murongo wa 31. Amategeko y'imihango ni yayandi yavuga ivya Kristo n'ayandi y'imigenzo. Ayo ahinduga ubusa kandi agasubirizwa no kwizera. Igitabo c'Abanyefeso kirabyerekana. Isabato ni umunsi w'umwami uvugwa muri Bibiliya. Raba ubusobanuro twatanze mu byahishuwe Yohana igice ca 1 aho twavuze cyane ku majambo intumwa Yohana yavuze yuko ku munsi w'Imana yari muri mpemu. Ivyashuwe Yohana igice ca 1 ku murongo w'10. Iri ni
tegeko riza mw'ivugurura ryahanuwe ko rizobaho muri Bibiliya. Yesaya igice ca 56 ku murongo wa mbere gushikana ku murongo wa kabiri, hamwe n'icete ca mbere canditswe na Petero igice ca mbere ku murongo wa 5. Isabato no mwijuru tuzoyiruhuka. Yesaya igice ca 56 ku murongo wa 22 gushikana ku murongo wa 23. Mu vy'ukuri kumvira iri tegeko bizobera umugisha udaharurika abo bose bizeye Yesu Kristo. Mugenzi uriko urakurikirana kino kiganiro cuno munsi, mu butumwa bwa Marayika wa gatatu, umumarayika wa gatatu arahitishamwo ibintu bibiri. Abantu bagomba kwemera gusenga Imana bakaruhuka isabato, canke bitabaye uko bakaruhuka dimanche bagasenga uwayishizeho, aribwo bupapa, nk'uko twamaze kubibona, nk'uko umusavyi w'Imana Yoshua yahitishije mw'Abisirayeli, nanje ndabahitishamwo. Hariya muri Yesuwa ni igice ca 24 ku murongo wa 15. Umuntu wese nahitemwo Imana azokorera, ntagari ku kagobero, ntagari ku ngufu, nta n'ikiziriko gihari. Buri wese agomba kwihitiramwo. Umuntu wese nahitemwo Imana azosenga, niba ari bayari canke ari Imana nzima, niba ari ubupapa bwashizeho dimanche canke Yesu umwami w'isabato yashizeho isabato. Ubupapa bwashizeho dimanche, Yesu yashizeho isabato. Yesu n'umwami w'isabato, ubupapa n'umwami wa dimanche. Yesu n'umwami w'abaruhuka isabato, ubupapa n'umwami w'abaruhuka dimanche. Umuntu wese niyihitiremwo Imana azokorera, umuntu wese niyihitiremwo Imana azosenga. Ariko jeho n'inzu yanje tuzosenga Yesu umwami w'isabato. Mbega wewe no munsi urafata yahe ngingo? Kumbure ushobora gufata ingingo nk'iyo nanje mpiride gufata, ukemera kwizera Yesu, ukagira ukwizera nk'ukwiwe. Kandi ukwizera kwa Yesu kwatumye abaho kw'isi yitondera amategeko yose y'Imana n'isabato irimwo. Erega nawe birashoboka, hamwe wo kwemera kwakira ukwizera nk'ukwa Yesu, nawe birashoboka. Nanje niba wizeye ukemera kwakira kuno kwizera, nanje shobora kukugira isengesho ridasanzwe. Uhoraho Mwami ushobora byose, urakoze kubwa rino jambo ridasanzwe uhejeje kudushikiriza. Urakoze kubw'uno mwene data yemeye kukwizera, arashaka kugira ukwizera nk'ukwawe, nk'uko abayeho hano kw'isi ukitondera amategeko yose y'Imana n'isabato irimwo. Nawe niyifuza kugira ikirenge mu cawe Mwami, aho ugendera mu bandi, aho ugendera muri twebwe, nawe nyene ntumusige. Mwami, ndamusengeye kugira ngo Mwami ukuze ukwizera kwiwe, maze ibikorwa vyakuranze ase nkawe 100%, kandi numuha ivyizigiro byo mwihereza. Mwami, turasenze, nkundira nsenge nsabire nono mwene data gifise umutima ukomantaye, nubimwumvishe kandi bimutahuze. Muhe kwifatira ingingo zibereye, maze nawe abone kugira ivyizigiro byo mwiherezo giwe. Mwami, ndasengiye abagwayi n'abafise ingorane zitari zimwe, abatanze imitwari hamwe n'iri, buri wese icagukeneye ko ukimugirire. Ikirenze cyose twese turinde icaha n'igisaracu, twame tunesha buri gihe, kandi ubwo ugiye kuza tuzobe bazogusanganira, twibanire nawe iteka ryose, mw'izina ry'umwami wacu Yesu Kristo.
amen. Mugenzi, tukwibutse yuko kino kiganiro kiraboneka misi yose ku mbuga ngukarabumenyi, ndavuga Facebook hamwe na YouTube, imisi yose ya gatanu isaha 12 z'agatondo, hamwe n'imisi yose y'isabato isaha 8:30 z'umuhingamo. Mugenzi, dufise byinshi byo kukubwira. Yesu yatubwiye ngo abemera mubigishe byose. Ndifuza yuko nawe kwiga byose. Kubw'ivyo ushobora guca twandikira kuri izi nimero zikurikira: akamenyetso ko guteranya 257 61 208 akamenyetso ko guteranya 257 61 208 mugenzi, ushobora gukora like kugira ngo utwereke yuko wafashijwe n'ikiganiro. Ufise ikibazo canke ikindi kintu wifuza guterera abantu benshi, ushobora kuvyandika muri commentaire. Ntiwibagire gukora abone, subscribe, following, suivre bivana n'ururimi rukurakoresha mu kudukurikirana canke urubuga. Ntiwibagire gukora partage kugira ngo ubone ubutumwa bushike no ku bandi. Yesu akugire neza, aguhe umugisha, aguhe kwa mumwize ibihe byose. Mwakire ijambo ry'Imana.